Urakaza neza mu biganiro vya Sky Media Burundi. Kugira ubu wa mbere kuronka video zacu, fyonda ijambo subscribe ryanditse n'inombe zitukura munsi ya video. Hama ukurikize akamenyetso k'inkengeri kaza kuduga. Murakoze. Nk'ibisanzwe kugira ngo twugurure kino kiganiro kenshi turaha akanya umutumire akugura ikiganiro akambaza ikibazo. Ufise ikibazo kimwe cyo kumbaza hama tukugurura ikiganiro. Bemwe muri bande? Jewe ni Mama Dublo, mu animateur wo kuri TV channel yacu ya Amigo Online ya Sky Media TV. Sinzi nasuye kwishura face uko bishaka. Umbwiye nguri Mamadou? Mamadou Blo a.k.a. Sky Media TV. Okay, na emerutse kuko nahitwa kuri Amigo Online TV. Warabihevye canke warimutse canke yahinduye izina vyagenze gute ko ndakubonye hano? Okay, Sky Media TV ni Amigo Online TV yiyunze hamwe na Sky Film tukigira ikintu kimwe. Kwera ko zari cyane zibiri zitandukanye zose kandi nizi wacu. Uburo twagize ikintu kimwe ni Sky Media TV. Sinahinduye ni hahandi nyene ni gusa niko twahinduye izina tukigira ikintu iki kimwe. Okay? None ko uvuze ngo mwagize ikintu kimwe nkaba mbona ko Sky Film hakinamwa n'abakobwa ariko nkaba mbona kuri kamera hari urugabo kuri micro hari urugabo nta bakobwa mukoresha aho ntimubona ko umenga muri ko murabakomera kandi muvuga ko mwabagize kimwe. Okay? Nashaka mbwire rero ahabwo umuntu wari wese w'umukobwa wumva ko ufise talent yo kuba woba kuza gukora nawe kumwa umutitayina nkanje urahawe ikaze kugira ngo uze dufatikanye. Ni naco abwo urakoze no kugira ngo nahaye ikaze umuntu wari wese yumva ko afise talent yo gukora ibintu by'ubujournalisme arahawe ikaze kugira ngo aze yerekane talent yiwe. Oh, hello beautiful people. Urangye urahawe ikaze udahengeshenye gufyonda like kuri page yacu ya Facebook na subscribe kuri YouTube. Ni kuri Sky Media TV muracari kumwe na animateur wanyu Mama Dublo. Nagenda kubwire wewe wowe tumba impanuro z'abagenzi wabavyi bararinzara kandi ugumu yahonga abandi bademu. Messieurs amis, nashaka ndakubwire ko ruvyanza ngomba kubona. Ruvyanza ngomba arakubona messieurs amis. Okay, inyuma ya kamera muri kumwe na Amigo Pictures, turi kumwe na wa musore. Nira mukibona inkofero hoho. Imaze kuba nka karanga muntu yiyo. Umbone yaje bro. Safi boss. Uko sawa? Kama kawa. Ewa. Razibi kuva arakabaho. Sindigera mbona umutwe wawe. Niwaza turyamye uzobibona. Turyamye. Yego nishaka kubona umutwe wanje. Umbona n'umukwafere n'umugore twaturyamanye gusa. Yego. Hagiye afise madame. Yego ndamufise. Mbwana nyine mu nzu. Iyo uvuze madame ushatse kuvuga tubana mu nzu canke ubona ita madame? Madame rega birasanga. C'est madame. Madame. Ndamufise madame. Okay. Ku mazina bitandukanye bitandukanye na DJB tuzi ko ari DJB ngaha tunze kumva amazina abiri y'aba DJ. We gutandukanya DJ no wundi utandukanye ryo ari he? Jenny twa DJB do Bustiest. Haruni nawe yitwa Scratch Master. Yego. Ngitandukanye. Umwe ari muri Runtown DJs nanjye ndi muri Burundian DJs. Okay. DJB tugiye kuraba ku bikorwa vyiwawe muri uwo mwanya dutandukanije ku kuntu uvuza kuri Scratch canke kuri hajya kuri ntani muri Victoire. Akaririmbo kunze kuvuza cyane kuruhwa naka ukoresheje uruhu umuntu. Sinze kuvuza uruhu kubera sinaragiye. Kavuza abantu baragiye. Uruhu rukunda abantu baragiye. Okay. DJB ingeso udashaka ko umwana wawe yogira muri uwo mwanya nyuma hiwawe ni ingeso iba nziza canke mbi ushatse kuvuga ihe muri izo ziri akageso kiwawe uzi ko ari kabi udashaka umwana wawe azokurikiza naka kureka gusenga gatanu ku munsi kureka gusenga kiriko kikugora birangora rimwe na rimwe hajya bi uheruka kwambara ikanzu gyari ijuma iheze ijuma iheze wikanzu yambara ku ijuma gusa kabisa ni ijuma gusa yego hama igitabo cya Korowani uheruka gisoma gyari Mwiramazani bikwari bari niyo ngeso mbi nakubwiye ntashifeza ko umwana wanje azokurikiza. Okay, akageso mbo kuzoheba hageze ni wa zana umugore yoheje kugira mariage nakaka akageso mba nyene kuzoheba
ko kuza ndasinzira gafra ntasezeye umukunzi wanje ariko Okay, DJ B turi ngaha ubuhoho umaze imisi mu biraka ndibaza kana tubone kenshi man oya si biraka ahubwo navuga ati narose promotion nabaye engagé muri company yo ngahanye ni muyinga hari contrat mwamaze gusinya yego irahari contrat hajya contrat ni imyaka ingana iryo nibanga ry'akazi yego kiretse niba ushaka ko ibarezire yogira umpiyindi muri ico gihe twivuganako okay uriko urazunguruka intara yose aho ugiye mbe DJ B ubona hari ikintu biriko biragufasha kuzina giwawe cyane gose kubera mu mwaka uheze narose amahirwe yo genda muri Primusic sinari official DJ nkuko bavuga official DJ wa Brarudi ariko nari official DJ wa Brarudi mu bundi buryo ko nije nari njeje amateur bar yose hano hose hari ama promotion natiza kuba ndari nkumo DJ ariko aravuza umuziki muri ibyo bihe ariko ubu uye hari abatari banze muri ico gihe ukumbure bumva ku ma mistake yanje bumva DJ B batanzi batambona ariko narose bakwe yuko aho ngenda hose niyo company twa turagira marketing y'ibinyobwa kubera ni company ikora ngahe muyinga yitwa Crown Royal y'umugwiza tunga n'ibiza Akorera ikora ibinyobwa amarikere amawine ikora n'amaji urumva ngiye ngaho ndavuza hari abashobora kumenya bakavuga urya none twara twumva kuki bakashobora kumbona kubera ari mu public abantu benshi bakashaka kumvuga bakambona ni jewe naka ni DJ B turiko turabona misi umenga ibintu byawe byo gukora mixtape yoyo umenga sivyo urimo cyane nivyo ndimwe ahubwo kirazira kwisesagura fo gukora igikorwa abantu bakigikunda apana kucishiremeka kikindi kabanza ukarindira bakagukumbura nivyo vyiza niko ndiko ndabigenza hari kagani bakunda kuvuga ngo hari igihe urindira gukumbura ugasanga bagahagera ugasanga bakwibagiye wewe ubwo ntacyo kikubwira uwo mugani je ntumfata kubera ko bavuga ngo inkoni hira igihe niko je ndabigenza okay DJ B ni na DJ B tuko turaraba hari mixtape uheruka gukora sinibuka uheruka gukora imaritwa Explosion mixtape Explosion mixtape tugiye kuraba narayumvirije cyane ariko ngiye kumviriza cyambona menga kwibijya bintu bamaze bisi bavuga nk'abarimvye mu Burundi mbona menga nawe hari akantu kagufatako bavuga ngo iki ari ukuntu uriko urumviriza zijya ndirimbo ukuntu wagiye urazifatanya mu buryohe bwazo uriko urazumviriza umwanya munini cyane uha iziya ndirimbo zitari zo ngaha mu Burundi hari hajya ni kubera iki hariho mixtape usanga uvuga ati ni variété musicale uracanga simaka wibaze kuri kote imwe kubera si bose bakunda indundi urumva indirimbo zanshaka mixtape zanshaka ko zigarukira mu Burundi gusa ndashaka ko zishika n'ahandi cyo gitonda bikora muri ubwo buryo hama ninashaka ko abarundi bumva ivyi wabo navugije canke ivyi wacu navugije hari yindi ndiko ndategura izo birimo gusa indundi gusa indundi zonyene hajya we kubgawe iyo bari koravuga ikintu nk'icyo cye ukumva hariko amingane ziko ziraza hamwe ati aba DJ ngo n'abaririmbyi we kubgawe hari ahantu kigutusha cyane mu bisanzwe twakwiye kwitwa ko twese ba mugabo umwe kuko nta muririmbyi nta mu DJ twese turi muri mu vy'umuziki iyo rero numvise ingane zije muri ubwo buryo biratukisha igihugu cyacu mu buryo ubuye kuko bacavuga abarundi n'aba DJ bagumagirana cyo gituma badatera intambwe aricyo nshoboye guhanura no gikora ariko hariho abadanuko kuko nk'umuntu yitora gatuko mu DJ ibitutsi yatukaye ntavyo nosubiramo ko ya generalize we no mwite gitandero ariko mbabare muri ubwo buryo bica vyerekana ko nawe ubwiwe ashaka kuba mwubaha atabanje kubaha kubwira rero tukundane twubahane twese niho byogenda neza nuko bimeze ni nkaho higeze kuba igikorwa cyo kunganisha abaririmbyi hamwe n'aba DJ ariko muri ico gikorwa mu rukino rwa gicuti bateguye mbwa wese nigeze nakubona nari umurorereza ico gihe kubera ikiba nari mfatiye ko aba DJ bose bari barimwo wowe wacu uja kumurorereza ikiba twese nitwoka inamani oya aba DJ ni benshi kandi mu kibuga haba harimo 11 yego hajya football warigeze gukina narigeze gukina kweri ako DJ uko imachi ko yari igoye kandi bari bakiniye abakinyi benshi abaza kubafasha ahubwo acureka kugenda kwifatikanya naho hari kubera sinaretse kugenda kwifatikanya nabo nuko burya football nshaka kuvyuka kujya vyuka tora isume ugenda muri douche
uragira amazoezi amantrenema gutyo kuko ushobora kugenda haje ukagira ikibazo kubera utarumenya no kwiruka cyo karaba jeri sono za kuba incungu kujya kwa Mark Vinford jeri kamvuze umuziki abayishoboye gukina umupira bakina umupira yego nuko okay ikintu uri kurabona kuva winje mu bintu byo DJ nk'ikintu wewe nka DJB ikintu uri kurakora kugira ngo nimba ari nk'umuntu afise indoto zo kuba mu DJ ari nyuma yiwawe niki kuri ico kintu hariho umwe yashoboye kunyitura arambye ati genda kwemera ndakunda ukuntu uvuze ariko nandi ndakunda umuziki ariko sindaronka amahirwe yo kuronka aho mvuze umuziki kuko hari byinshi ntazi ico gihe yaciye azaranyegera arambye dufashanye mu bumenyi buke mfise aho ngeza kubera nta uheza byose nta numenya byose naciye kumwereka tugafashanya turigishanya muri bike nzi hama no musi tuvugana navuga ko naciye ndamusohora na boîte nakoramo naciye ndayimushikiriza ubu no agikoramo ubona bamwita DJ Black ni umunyamuyinga numva ko ibintu ari amavuta gusa ibintu ari byiza DJB we kubwawe yuri kuravuza kugira ubonetse abantu bagiye muri mood nawe kumbenga uri kugira nkabari bimeze gute bashaka kutubwira kugira we nkawe yuri kuravuza akabana abantu bahagurutse wa wimva gute biraryoshe cyane gutambutsa irorera man ego biraryoshe cyane biko ravugiza abantu ukabona kweri barakwishimiye kenshi ndayibona kubera abanza bakampa ama big up ma chance nini ya merci bro kandi ciza kivyo hari abasaba karirimbuka kabaha biba biryoshe kubera nta muntu yo gutumbera gusaba ikintu abona ko atacho hava mufasha kujya kunya gutumbera no kabona ko agishoboye kugikora ivyo reje biranyubaka bikanezera ambira bimaze gushika ukagenda kuvuza ahantu ukabona ukura ushaka kuvyura public bikanka niko gashyira indirimbo ya mbere bikanka ya kabiri bikanka ivyo birashika hari ugenda kuvugiriza abantu kweri abana fati bano bantu ivyo bajyemo barafuma bigira mu kiriyo tu yego mugabo kubera naho uratangura mu bisanzwe kugira ufata abantu bose bashire muri mood bashuhe sakazi koroshe ni buke hari amaritme amahitapo genzura jya amagucyo bigakunda ukishima ariko ugitangwa ntibibaze ngo kuvuza ngo abantu bose bakibatamba nivyo konda ego hajya umu DJ mu Burundi ufata nkaho umenga wewe basi urugera amaze gushika ko cyangwa step amaze gushika ku bwati nanje iki aha handa ndifuza kuhashika nini hariho bamwe bamaze gutera intambwe mugabo ntibari mu Burundi nata umpakaroro mu Burundi uri mu Burundi jewe no mpa respect no mu DJ yitwa DJD ni babali no mu DJ n'umutama hageza n'umutama ariko si umutama agendega nagakoni ariko aradukuriye cyane twese nk'aba DJ bo mu Burundi no papa Isone yakuze kandi avuza umuziki n'ubu aracyavuza kandi avuza neza cyane kuri kabisa respect kuri we hari n'abandi novugana urungano rwacu kumbura amahirwe barose ubu bariko aratera intambwe hariho witwa DJ Mario ego kabisa respect kuri we n'umugenzi abikora neza cyane kandi ego hajya DJB afise event runaka ashaka gukora yatumiwe nk'umu DJ iki bintu bitatu yibanda ko uwo munsi ariko nka preparation yawe nibi kubanza kumenya abantu hazoza abantu bameze gute hamyo event bwoko ki hama nkajeyo nkacamvuga ati nkaje nka DJ ntegeza gukora ikiniki nivyo turashaka guhagurusa DJB aze mu ahantu turi mu salle runaka mu gikorwa runaka tumuhagurutse kumuhera ngana ibyo nibanga ry'akazi turabivugana ko muri ico gihe myanze kumenya igikorwa cyari cyo mushinga yego nta piru nako bwa ati yatageze ngaha simba ngaha tutekse za maho mugabe nk'iyo ngenda avuga ati genzo kwa mankora yakuru kuraya ubu dekonye busarishije kuko na cyane ama expression yamaho ndashaka kuvuga ati jewe nk'amigo pictures bateguye nka event kanaka kubera ko namagenda gukorera igihumbi aho ngiye kuvuza umuziki rekabonda bakorere ku majana 2 kubera iki kumbura ubucuti nashatse no gufasha cye nkakorera no ku buntu tu bivaye no kuntu tumenyeranye ariko ntuzocuza n'igihumbi ngo genza kuvugiza umuziki mugabo kiretse wongeye ko kakaboro ka ese n'uturongo tubiri aba tukorana DJB we nk'ahantu umaze kugenda
ahantu wagiye kuvuza uvuga ati ngaha vraiment nakoze umuti nakoze dawa ukabona public yindi utigeze ubona hari he sha umenga ni henshi kweri haraho nama ndabikora mugabo kugira ngo hakwishima bushimwa n'abandi je ndavuze uko ndabikora nkabikora ariko abantu bakaza bakavuga ati kabisa bro watwemeje respect ego kenshi birakunze gushika ego hajya kuva kera uri umwana warigira wimvira yuko umunsi umwe uzogira izina ringana nkuko muri uwo mwuga uriko urakora aya no ejo sinzi icyo nzoba ego DJ Bio tutabona mu tutamubona muri mu mwuga wo kudijinga ni ikihe kintu ari gukora ushatse kushaka kumenya kuva nkiri muto gushika no musawa ngeze nakora ibiki nagira mu biki cyane unyuma yo kuba utaza kuba umu DJ uri muri uwo mwanya ikindi kintu ari gukora cyari iki ahubwo cyo nsanzwe mfatikanya no kudija no cyo nkora ndumufundi wa mashine ma computer yego ukora byose ari bibi yego ndabikora cyane witaza kuba umu DJ nivyo iyo ntari mu kazi ko kuvuza umuziki nkagira chance nkaronka ubwo buzi bwa maintenance ndabikora kandi kuko ndanabikunda nabyo okay turi mu mpera z'umwaka two turasozera mu mwaka wa 2020 DJB ni kihe bintu byo guheza umwaka ni bihe bintu byo gutanga urundi mwaka uri kwadutegurira mpereye mu kazi kanje ka misi yose ndashaka ndabahereze igikorwa cyanje gishasha cyitwa Nyumbani 257 mixtape iyo ni no stop yanje ngiye gusohora vuba izo birimo gusa indirimbo ndundi yego okay icyumviro cyo kugira ngo ko warusanzwe unakora ni uzivanga n'izindi icyumviro cyo kugira ngo ukore indundi zonyene cyari ko hari kubini cyaje gute ari kubiri nuko abarundi babandanya banyemeza banyemeza bacibampa inspiration nka kugira ngo nshobore gukora igihugu cyiza cyane yego ajya umuririmbyi w'umurundi muri boîte vuze ukabona abantu barishimye bagahaguruka bavuga ati iyi ndirimbo ukabona nyene muvumanya irabaye nyinshi ni wamabikora neza ni wa wundi niga general fizo kabisa ni gikoko man buri gihe avugiye hose ni bana nta mwaka uraheragiye atakora akantu kanyemeza tu biramaze gushika ugategura indirimbo ubwo ati niyo inza gutwikira ko mugabo wayivuze ukabona abantu birashika wowe muri wowe ugakunda ikintu ukavuga je kino nakivuza antuka n'abandi bazagikunda ariko abantu baragoye yego hajya DJB none ko dusanze tuzi ko indirimbo umuntu mukuzikora umuntu wo kubgawe urafise indirimbo ukunda n'abandi gasanga abantu batandukanye bafite indirimbo bakunda hajya kugira ngo ukore ikintu ukavuga ati ndazicanga ziga indirimbo bose baraza kuzikunda bibiza gute nubuhe akahe kabanga ukoresha ni impano man ni impano nta bujanje bubamo kweri muri ico gihe kuko je nimba nkunda hip hop hari abakunda R&B hari abakunda indirimbo z'Imana urumva kugira ngo rero uvuga ati jereka nkore kino kintu ndabemeze biragoye gusa icyo ukora urashira ku munzani ugapima ukavuga ati reka je simvuze je byo nkunda gusa ahubwo reka ngerageze kurondera muri bajya abantu byo baba bakunda bari byo mvuze nicyo usanga abantu bishimye umwuga wo kudijinga ni ikintu umuntu ashobora kwiga akamenya cyangwa na talent irafasha hari gihe ugiramo talent cyangwa ukavyiga mugabo iyo udafisemo impano biragorana cyane ntamwe usanga uri kuri forcing aguma hatu ariko ufidita ukamanika amahoro tigiye kweri na sarenda ndahagaritse hajya wewe impano kubgawe kwa bwa DJB impano hamwe n'ishaka no gukorana ishaka nikihe wewe kizimbere urashobora kugira ishaka ariko atampano ufise bikanga yego kubera byose bavuga ngo biva je nk'imyemerere mfise nk'umuyisilamu je byose nibaza kari ni kubwa Allah ego muri ko abantu bapolisi hari abantu bapolisinga ikintu gasanga ugati ajya muntu nta mpano yarafise mugabo iki kintu cyamutumye ashika hajya nishaka bikunda gushika bikunze gushika ishaka mu kintu cyose ni kawaida tuzogira ishaka mu kintu gikunda mugabo rero sasa ukomba tugakombata kubera ko atari ntiyari yo mpano ya ofidi turabiheba mani ukabivamo tu yego okay DJB umuntu ashaka kukurondera gusange hehe kumbuga nkoranyambaga uri kurakoresha ni hehe yaba ku macana atandukanye umuntu ashaka kurondera arondije gute
Eba je uransanga kuri ahari ibikorwa byanje ni kuri Mixcloud. DJB the Bustiest niko nitwa. Kuri Facebook ni kwa kundi nyene DJB Cute Brian. Entre parenthèses araka the Bustiest kwa kundi nyene ugira nitandukanye n'abandi. Ego aho niho novuga wonto aravyoroshe ibindi navyo ngira ngo ukeneye nimero cha tuvuzivana nkaziguha. Mugabo ni ku bintu byaye nakazi gusa sino bya ibindi byo kugorana urumva niso. Ego byo kugorana aba DJ ngo ni nabantu bakunzwe cyane n'abademu. Je ntavyo nzi gusa ico nzi ndakunzwe n'umudemu. Okay, wewe kubwawe kuri ko experience yiwawe umaze kubona ivyo bintu bavuga nivyo ko abantu baba DJ bakunzwe cyane n'abakobwa ntibiramba ko ntavyo nzi gusa je ndakunzwe n'umukobwa. Urakunzwe n'umukobwa? Yego umwe apana benshi kiretse abatari declare ko je nkunzwe no. Okay, B ikibazo naba ntakubagije nembara kantu ushaka gushikiriza umwanya ni gwawe. Nashaka muri higaniro abona nagiriye nabi mu buryo butandukanye canke buriya ivyo nzi nivyo ntamenye abanyidogera n'abatanyidogera kuko sino perfect kuri bose. Ubona ko shereje ya musosori nico novuga nta kindi. Yego hajya B uri kuravuza muri DJ muri disco biramaze gushika abantu bakagwana ari huri. Yego cyane. Yego tubwira ubwa mbere na mbere y'ubwa mbere we kubwa wabyakiriye gute? Umu bodyguard so yarari hajya ugera no bodyguard uri kuravuza hari umu bodyguard ari hajya nyene kugira ngo urazi imboregwa mukabare ni kawaida. Ashaka kuza kubera wayihora bayifite agatora nk'icipari kandi ukabona ateretse nko kuri matosi yawe urumva yo niso gashaka umuntu abari hajya kugira ngo akingire security y'ivyuma kugira twese twandane turyoherwa muri bwa umwe na bwa rukundo. Ivyo rero vyaracitse hama umu bodyguard so yarari ico nakoze na cyo telefone ndambwira bro banyaruka hano ibintu birahari. Ego nashaka kumenya reaction yabaye muri uwo mwanya ukibona ubwa mbere bikuba ku bwa mbere nyene uri kurakora ico gikorwa warabitegekanya ko hari umunsi umwe bizoba nyene uri kurakora kabona iryo sanganya yabaye. Oya ntavyo nategekanya ariko nyumve byarabaye ukoye birankura muri mood nyene numva sinishimye. Haraize nk'iminota nka 20 ntaraja muri mood neza yo gushobora kuvuza neza kubera ko nabagwanyi bari n'abajama tumana. Ego barabajama umva ivyo ni kawaida. Nk'uwifuza kubona DJB yako inkofero mu bwiki nayivuze nimwe naherako. Mu coiffure uzoshanga muri salo bariko baramuzo cyo mbona cyane mvyutse kuya sindarana inkofero masjid ndayambura ndiko ndasari. Ego rendezvous naho. Okay, urashaka kugira akajambo kanyuma ko baragukurikira? Ndabakunda cyane guys. Banda yamugira subscribe kuri channel ya Sky Media na like kuri page yacu. Shout out. Okay, tugira ko tugushimira mwakoze kuri kano kanya. Murakoze cyane. Kubafatisha bisigaye bitoroshe. Mwamvumva uyu mani si byiza je nize muri affaire zanyu mukaja musanga hano sio poa man. Ubuzi bwarabaye byinshi. Ariko muzora muze murandiha kubera ko biri kose nayo barabahemba. Muri iyi minsi ugafaranga uri kurarongora urakwiye kuraba ukagira kaguta kana wifuza kaguta. Tukore gute none man? Umuntu w'umugabo. Nk'umuntu w'umugabo ndagufashe gute ndagukwerese bigende gute kunkwe sinzi nkamigo hariya uri ari kuri kamera mugabo ngo dukore gute mugabo sawa ngo hageze kurongora Oh yes, wakunzi wa Sky Media TV reka ngenda gushimire wahevye no mwanya kugira ngo twereke ko dushigikiye mu kurekerana kino kiganiro. Mwari kumwe na animateur wanyu wa Madublu a.k.a. nyuma ya kamera mwari kumwe na Amigo Pictures. Umutumira nawe si uwundi ni wa Umu Dj yamabemeza mwabaryohera mu bintu bitandukanye ma events atandukanye. No mu misi n'umufisi igiteramo runaka mutumire aragukorera idawa kandi kanya. Ciao ciao.